Iki ni igice ca kabiri c'inkuru urukundo rw'ubuto. Isangemwo. Erega ntiyotuma sheri wiwe pizza, iPhone canke imodoka kandi azi neza ko atavyo ashobora kuronka. Yarabizi neza ko bose ari abakene, urukundo rw'abakene ruba rusobanutse kuko ni urukundo rutihisha inyuma y'ikintu na kimwe, ni urukundo rukorera ku biboneka. Isangemwo. Shadia sheri wiwe yari umukwafere, yarabizi neza kuko na wenyene ubwiwe yari amubereye umukiriya. Tangazwa n'ico uza guhava wumva Shadia yatumye sheri wiwe umunsi wa mbere bahura bagiye kuganira ku rukundo rwabo. Nibumva ico kintu rumigwa, aha jewe narumiwe pe. Umukene yazi ko akunze canke se azi neza ko akunzwe ntavurugana. Iyo ageze gusaba saba wakunda ico abona ko na wenyene ubwiwe basi ashobora kucigurira naho atorinda kugisaba sheri wiwe. Isangemwo. Ariko urukundo rw'abakire we, none ni kuki abakire mukunze mutumana ibidashoboka. Ukumva ngiyo ntafise iPhone sinumva ko ntunze telefone, bivuze ko ubushaka ko sheri wawe akugurira iPhone naho nyene yigezweho. Ukumva ngiyo ntafise miliyoni zishobora gusohoka n'abajama, muri ako kanya uri sheri wiwe uba wumva ko tamuhaye miliyoni ataha muntu burimo. Ukumva kubwira ngo imodoka yiwe ntakunda kuyicaza mwababona ko ataho bazigeza. Ntuze we, igihe uriko uraganira n'uwo muntu ufise imigambi yo kumukunda, hitubivamo kuko ibiyago nk'ivyo naho woba ufise amafaranga za miliyoni, ntaho muba muzigeza n'uwo muntu kuko abakunda ibirori gusa. Kandi umunyakirori atazi uburyo inoti ivuna, atazi uburyo inoti irondegwamwo, naho woba ufise za miliyoni zingana gute zihomba mubona. Isangemwo. Ivyo biyago vyanyu nk'abakire biratugeraho neza natwe tukavyumva. Turavyumva bikatugira mu matwi, ariko kandi bikadusigira n'isomo rimwe na rimwe tukavuga ati nuko muba muhaze basha. Isangemwo. Ese mwari muzi neza ko service y'umukene yihuta kurusha ivyo biganiro vyanyu nyene muganira mukeneraniye k'ibintu? Service y'umukene ntaco iba yisunze. Umukene aragufasha atiteze kumusubiriza mu nkoko, aragufasha kandi atiteze no gushimigwa, aragufasha avugana reka ndagufasha Imana yonyene niyizonshimira. Ntitwobateramwo uwundi mutima wo guca bugufi kandi muri mwebwe musanzwe muri hejuru, ariko kandi nta vyama bigeze bamwe muri mwebwe muharanira nyene kuronka no kurondererwa n'abavyeyi, kandi mwe mutazi ingene birondegwa, mutazi ingene kurondera bivuna. Aha nyene twamaze kuba twiyinjirira mu gice ca kabiri c'ino nkuru urukundo rw'ubuto. Isangemwo. Mu gice ca mbere duheruka Furaha abwiye umukiriya wiwe Shadia ati hengura umutwe kwa Shadia kwari kugira ngo bamumwe neza. Shadia yagiye kumva ko bamubwiye ngo ahengura umutwe ku ncuro igira kabiri. Furaha amaze kubona ko Shadia bisa nkaho atari aho hafi aho mu bitekerezo, yarakomeje aramumwa. Ahejeje kumumwa yaramubwiye ati Shadia ndahejeje. Shadia yaciye afata umwanya yiraba mu cidora araba ingene bamumweye, ariko kandi akabona Furaha nawe akomeza kuba muri ko ku kajisho. Shadia amaze kubona ko Furaha nawe akomeje kumuraba ku kajisho nyene ku rugohe, yaciye ahitamwo kumwishura aca arataha. Ariko kandi hajya Shadia agiye gusohoka ngo atahe, basohokanye ko na Furaha, maze Furaha nk'umugi w'igisahira agira akasaba Shadia umwanya naho bohurira. Muri ako kanya nyene bari kumwe bahagaze hanze ya salon de coiffure. Furaha yabwiye Shadia ko hari ico ashaka kumubwira, ko hari ico ashaka ko boyaga. Shadia kivyumva yaciye abwira Furaha ati none si ico kintu ntiwokimbwirira hanyene ko jewe umwanya usanzwe ngora. Furaha yaciye yishura Shadia ati oya apana nonaha. Shadia nawe yaciye abwira Furaha ati sawa kuguha umwanya nivyo kuko kubwanje ntaco bintwaye, ariko kandi muhira ntibanyemerera gutembera canke se gutembererwa n'umuhungu. Ntibobinkundira rero kuza kunsura muhira, no muhira kuhaza wohaza, ariko kandi bimenyekanye ko ari je wari waje kuraba, jewe nosigara muyabira. Urumva rero ico kuguha umwanya nticokunda. Isangemwo. Mbega ego ya Shadia iyi nyinshi irabaho? Ni nyinshi itarimwo ego kandi itarimwo oya, inyinshi itarimwo kwemera no guhakana. Furaha yaciye abwira Shadia ati ndumva bitoroshe, ariko Shadia reka ndagusabe. Shadia naho wompa iminota nka 10 yonyene, ivyo nshaka kukubwira nizera ko nzoba mpejeje kubikubwira. Wewe nshakira uwo mwanya apana wa nonaha, nshakira uwo mwanya n'ahantu ubona ko vyokorohera uzobukoze. Isangemwo. Shadia yaciye abitekerezaho maze abwira Furaha ati Isangemwo. nibutse ko ejo mfitanye randevu n'umutayeri yanshoneye impuzu, yambwiye ko nzoja kuzitora ejo.
Nahanyene mw'isoko nkuru ya Cibitoke kugindwi nyamutayeri yitwa Ferdinand arazwi cyane mu gushona impuzu z'abakobwa n'abadamu neza. Ndumva rero two profita ko kanya ukazocuza tukahahurira ndakeka iyo minota 10 ntizobura iyo minota 10 wasavye. Nanje ubwanje ndafise amatsiko yo kumva ico kintu ushaka kumbwira. Furaha yaciye abwira Shadia ati vyiza cane ariko kandi ndumva uko ndagukeneye ntitworinda guhurira kwa Tayeri Ferdinand ahubwo nzoza kugutegerera mu nzira izanani wanyu kugira ngo umwanya wo kuganira wiyongere maze dushikane kwa Tayeri Ferdinand. Ivyo byose babiganiriye mu mwanya muto cane aho nyene mwako kanya nyene kandi baciye basezerana. Furaha yaciye aguma ngaho ku kazi maze Shadia nawe acarataha ariko kandi bagenda bahanye nimero za telefone. Isangemwo Mwijoro Furaha amaze gutaha muyo yakoreye mu gikwafere yaguriyemwo Shadia utumessage maze nawe arigurira baca batangura kuyaga. Mu kiyago ko tumessage Furaha yabajije Shadia ati ukunda guca mu yahe nzira mu kuja kw'isoko? Shadia ati nkunda guca mu Gyabuseko. Furaha ati ndumva ni vyiza nizera ko ariho tuzohurira. Shadia ati ego nta kibazo uzoze tuhahurira ariko uzokoresha umwanya neza kuko muhira barankarira cane ngira ngo nabikubwiye. Ngaho nyene mutu message Furaha na Shadia baciye bahana umwanya wa nyawo w'amasaha bazohurirako. Isangemwo Igitangaza mu gusezerana ngo baryame Furaha kuri telefone yabariye Shadia ati none ntacu ntumye nzokuzanira ejo nitwahura. Ego nivyigiko baciye kwegera ikara ariko kandi natwe abantu nitwe twikwegera n'ukuri. Basha namwe mu nyumvire umunyeshuri akaba n'umukwafere yashaka ngo bamutumike ikoko. Isangemwo Yagiriwe amahirwe asanga Shadia n'umwana yarezwe wa mwana nyene afise indero ndundi wa mwana abona umuntu akabona n'ico arico. Amahirwe yagiriwe ntiyamutumye ibyo abona atoshobora yamutumye kumuzanira igisuguti. Yamubwiye ati uzonzanira igisuguti uzobukoze. Isangemwo Erega niyo tumasheri wiwe pizza iPhone canke imodoka kandi azi neza ko atavyo ashobora kuronka. Yarabizi neza ko bose arabakene. Urukundo rw'abakene ruba rusobanutse kuko n'urukundo rutihisha inyuma y'ikintu na kimwe. N'urukundo rukorera kubiboneka. Isangemwo Nguwo munyeshure w'umukobwa afise urukundo atahura n'ubuzima bw'uwo bari kumwe. Yaba nk'ababandi bino misi shaho karaba. Bwarakeye baraja kw'ishure, barava kw'ishure barataha. Umwanya wo guhura kwabo sasa warageze. Bombi bariteguye bafata Igyabuseko. Bagize barakubitana amaso. Bakubitanya amaso tegereza igice ca gatatu naco kiraje vuba tuyikomeze ariko kandi ariko tunakomeza kubamamariza muri ino nkuru. Tubamamariza mu buhinga bwa none na cane tubikora nyene nk'abikorera. Umva erega muri ino nkuru baragwara amavuriro muri he amafarumasi muri he Furaha na Shadia barasonza amaresitora n'amahoteli muri he ega namwe nyene muca mwiyumvamo mukisangamo. Muri ino nkuru twatanguye tuvuga ko Furaha na Shadia bariga nyene. None ngaho mu Cibitoke nta bigo vy'amashure bihari. Mashure y'abigenga na ya leta. Erega namwe nyene ngaha mwashikiriwe nimwisangemo. Erega kandi kubaho no guhaha gusuma. Mbe Furaha na Shadia basumira he? Mabutike alimentation namwe nyene rega mwisangemo. Aho ibintu vyose twiteguriye kuvyinjizamwo kandi ku buryo bwo kwamamaza. Buri wese tuzomukorera ivyiwe bivanye n'ivyo akora. Ivyo vyose biri mu buryo bw'iyamamaza bizanane n'uwo mufungo tubamamarize. Nimuve kuri babandi bababesha ngo baramamaza kandi badategura. Bamamaza badategura se. Hari gihe rimwe na rimwe ndavyumva ngo baramamaza nkaseka. Ariko kandi nkavuga nireka bababesha. Kwamamaza no gutegura. Sangwe ikaze muri Isangemwo nawe tubamamariza ibikorwa vyanyu tuvyamamaze ku buhinga bwa none bujanye n'igihe. Isangemwo Iyi niyo nkuru yonyene ifise isomo ry'urwibutso rw'urukundo rw'ubuto. Urukundo rwabereyemwo vyinshi vyiza eka na bibi. Urukundo rw'ubuto niyo nkuru igiye kubica bigacika. Ndaje vuba cane sindabatindiye tuyikomeze. Iyi nkuru twayise urukundo rw'ubuto. Isangemwo nawe nushaka kugera kure uzujane n'abandi ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.